maze ndota Vyizigiro akebutse, abona Ntabwenge umwe bari basize inyuma abakurikiye, abarira Mukristo ati uriya musore ingene asigaye kure. Mukristo ategome ndamubona, ntakunda kujana natwe. Vyizigiro atariko ngira ngo iyaba yajanye natwe gushitsa ubu biba vyamugiriye ikimazi. Mukristo ati ni koko, ariko ngira ngo we ntiyovyemeye ko hari ico vyomufasha. Vyizigiro ati nanje niko mbibona, ariko rero tumurorere. Nuko baramurorera, arabashikira. Mukristo aramubwira ati hute tujane, mbega kugenda urisigaza inyuma? Ntabwenge ati nuko ngomba kugenda jenyene, bindutira kujana n'abandi shiti babaye abo nkunze cane. Mukristo yongorera Vyizigiro ati sinakubariye yuko atagomba ko tujana, ariko reka dutangure kuganira, kuyaga kumara impinga. Araheza abaza Ntabwenge ati namaki, mu mutima wawe wumva umeze ute ku Mana? Ntabwenge ati nizigiye ko meze neza, kuko mpora niyumvira ibyiza bikandemesha mu rugendo. Mukristo ati nibiki? Bitubarire. Ntabwenge ati niyumvira iby'Imana n'iby'ijuru. Mukristo ati n'abadayimoni bo n'abazoranduka nabo nivyo biyumvira. Ntabwenge atariko jeho ndavyiyumvira ngatako nkavyipfuza. Mukristo ati ivy'ijuru vyo vyifuzwa na benshi batazoshikayo. Handitswe ngo umutima w'umunyabute urifuza, ariko ntaco uronka. Ntabwenge atariko jeho uko ndavyiyumvira kwatumye mpeba byose kugira ngo ndabironke. Mukristo ati ndabikekeranya ko wahevye byose, kuko guheba byose ari ikintu kigoye cyane, kiruta uko benshi biyumvira. Ariko niki cakumenyesheje yuko wahevye byose kubw'Imana no kubw'ijuru? Ntabwenge ati umutima wanje niwo wabimbariye. Mukristo ati wa munyabwenge yaravuze ati uwizigira uwiwe mutima aba ari gipfu. Ntabwenge ati ibyo bivugwa kufise umutima udatunganye, ariko wanje umeze neza. Mukristo atubimenyeshejwe niki? Ntabwenge ati nuko umutima wanje wama undemesha ukampa ivyizigiro byo kuzoja mwijuru. Mukristo ati umutima uribesha, uremesha umuntu ukamuha ivyizigiro atanyanduruko. Ntabwenge atariko jeho umutima wanje ufatanije n'ingeso zanje, noneho rero ivyizigiro vyanje bihagaze ku by'ukuri. Mukristo ati ninde yakubariye ko umutima wawe ufatanije n'ingeso zawe? Ntabwenge ati umutima wanje nyene niwo ubimbarira. Mukristo ati baca umugani ngo ntawurega uwiwe. Ugize ngo umutima wawe niwo ubikubwira. Ijambo ry'Imana niritagushingira intahe, ugushinga intahe kw'ibindi ntaco kumaze. Ntabwenge atari ku mutima wiyumvira ibyiza ntuba utunganye, kandi ingeso zihwanye n'ivyo ivyagezwe vy'Imana bivuga ntiziba ari nziza. Mukristo ategome, umutima wiyumvira ibyiza uba utunganye koko, kandi ingeso zihwanye n'ivyo ivyagezwe vy'Imana bivuga ziba ari nziza. Ariko kugira ivyo no kwiyumvira ko bifise sico kimwe.
Ntabwenge ati none se ivyo wita ivyiyumviro vyiza n'ingeso zihwanye n'ivyo ivyagezwe vy'Imana bivuga ni biki? Mukristo ati hariho ivyiyumviro vyiza vy'uburyo bwinshi. Hari ivyiza twiyumvira ku biduherereyeko twebwe ubwacu, n'ivyiza twiyumvira ku Mana, n'ivyo twiyumvira kuri Kristo, n'ivyo twiyumvira ku bindi vyose. Ntabwenge ati none ivyiza twokwiyumvira ku biduherereyeko uvyita ko ari biki? Mukristo ati nibihwanye n'ivyanditswe mw'ijambo ry'Imana. Ntabwenge ati none bihwana n'ivyo mw'ijambo ry'Imana ryari? Mukristo ati birahwana iyo twihinyura nk'uko ijambo ry'Imana riduhinyura. Reka ndabigusobanurire ku vy'abantu bafise akameremere kabo ka kera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawugororoka, ntawukora ivyiza, kandi ngo ivyiyumviro vy'imitima vyamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Kandi ngo imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo. Nuko rero iyo twiyumviranako dutyo, ivyiyumviro vyacu biba bibaye vyiza, kuko biba bihuje n'ivyo mw'ijambo ry'Imana. Ntabwenge ati sinokwemera na gatoya yuko umutima wanje uri mw'ibibi nk'ivyo. Mukristo ati noneho rero iyo wiyumvira ku biguherereyeko, nta ciyumviro ciza na kimwe wigeze ugira, ariko hinge nkomeze nk'uko ijambo ry'Imana rihinyura imitima yacu, niko rihinyura n'ingeso zacu. Kandi ivyiyumviro vyacu bihwanye n'ivyo ijambo ry'Imana rivuga ku vy'imitima yacu n'ingeso zacu. Ivyo vyiyumviro vyacu biba bibaye vyiza. Ntabwenge ati sobanurira ivyo uvuze. Mukristo ati ijambo ry'Imana rivuga yuko ingeso z'abantu canke inzira zabo zigoramye, zidatunganye, kandi yuko kubw'akameremere kabo atanumwe ari mu nzira nziza, mbere ngo inzira y'amahoro ntibayimenye. Nuko iyo umuntu yiyumvira atyo ku ngeso ziwe, akicisha bugufi akemera ko ariko biri koko, aba agize ivyiyumviro vyiza, kuko noneho biba bihwanye n'uko ijambo ry'Imana rizihinyura. Ntabwenge ati vyiza twokwiyumvira ku Mana vyo ni biki? Mukristo ati nk'uko navuze kuri twebwe ubwacu, niko biri no ku Mana. Ivyo twiyumvira ku Mana biba bibaye vyiza iyo bihwanye n'ivyo ijambo ryayo rivuga kuri yo. Tukiyumvira uko iri n'uko imeze nk'uko ijambo ryayo ritwigisha. Ibyo sinorinda kubidonda vyose ubu, atari ukuvuga uko itumerera twebwe abantu. Tuba tugize ivyiyumviro vyiza ku Mana iyo tumenye yuko ituzi kuruta uko twiyizi, kandi ko itubonamwo ivyaha twebwe ubwacu tudashobora kwibonamwo, kandi ko izi ivyiyumviro vyacu naho vyinyegeje hirya mu mitima, kandi ko imitima yacu iyigaragarira imisi yose, bo n'ivyigobetse muri yo, kandi yuko ivyo twagororotsemwo vyose ku Mana ni ibintu binuka gusa, bigatuma itokwemera ko tuyihagarara imbere twishimiye ivyo twakoze ubwacu, naho vyoba ari vyiza bite. Ntabwenge ati mbega ugira ngo ndi umunyabwenge buke wo kwiyumvira yuko Imana itandusha kubona ibiri hirya kure, canke ugira ngo noja kuri yo nishimiye ukugoroka kwanje ubwanje? Mukristo ati none wewe ubwawe ibyo kuja kuri yo uvyiyumvira gute? Ntabwenge ati
nciye muri make ngira ngo nkwiye kwizera Kristo kugira ngo mbone gutsindanishirizwa. Mukristo atugize ngo iki? Wiyumvira yuko ukwiye kwizera Kristo utigeze kumenya kumukenye? Mbega kutemera ko ufise ibyaha arivyo mu kameremere kawe wavukanye, canke ari ivyo wakoze ubwawe, ariko uko wishima ugashima n'ivyo ukora vyerekana ko utigeze kumenya ko ukenye ukugororoka kwa Kristo, ko ariko ko gutsindanishiriza imbere y'Imana. None se ushobora ute kuvuga ko wizeye Kristo? Ntabwenge ati jeho ndazi ko ndamwizera, naho ubihakana. Mukristo atumwizera ute? Ntabwenge ati nizera yuko Kristo yapfiriye abanyabyaha, kandi yuko jewe nzotsindanishirizwa imbere y'Imana ngakira umuvumo w'ivyaha, kuko Kristo azoba angiriye ubuntu, akemera uko nitondeye ivyagezwe vyayo. Canke nobivuga ntya, Kristo yabira ibikorwa vyanje vyiza vy'idini akabishikiriza se, nawe akavyakira kubwo kugororoka kwa Kristo. Uko niko nzotsindanishirizwa. Mukristo ati watuye ukwizera kwawe, none hinge nkwishure. Icambere, ukwizera kwawe ntaho guhagaze, kuko ataho kuboneka mu gitabo c'Imana. Ica kabiri, ukwizera kwawe ni ukw'ibinyoma, kuko mu gishingo c'ukugororoka kwa Kristo ushizemwo ukwawe ngo abe ariko kugutsindanishiriza. Ica gatatu, ukwizera kwawe kuvuga yuko Kristo agutsindanishiriza kubw'ibikorwa vyawe wakoze, ariko siko biri, ni binyoma. Ica kane, none rero uko kwizera kwawe kuraguhenze, ntikuzogukiza uburake bw'Imana ishobora vyose ku munsi uzohagarara imbere yayo. Ariko ukwizera k'ukuri ko gutsindanishiriza umuntu kumwemeza yuko ari uwo kuranduka, kuko yacumuye ku vyagezwe vy'Imana, maze gutuma ahungira kuri Kristo kugira ngo mwambike ukugoroka kwiwe. Kandi Kristo ntakoresha ukugoroka kwiwe ngo yeze ivyo wewe wakoze, ngo Imana ivyemere igutsindanishirize, ariko ashira ukwitondera ivyagezwe kwiwe mu gishingo c'uko twebwe twabicumuyeko, akababazwa ku musaraba mu gishingo cacu, ari twebwe twari dukwiye gupfa. Uwizeye Kristo atyo azoseruka imbere y'Imana yambaye impuzu yera y'ukugororoka kwa Kristo, nziza itanduye. Uwo niwe Imana yemera koko, ikamutsindanishiriza ngo ntacigwe kwiteka. Ntabwenge atugize ngo iki? Uragomba ko twizigira ivyo Kristo yakoze gusa, udashize mw'ivyo natwe dukora? Erega uwo kwemera ivyo yopfa guhuruduka mu vyo akameremere kiwe kifuza, atigaruye namba, agakora ivyo agomba vyose. Asangwa twizeye ukugororoka kwa Kristo, ko ariko ko ducindanishiriza gusa, twopfa gukora uko tugomba kose. Mukristo ati witwa ntabwenge koko, kandi izina n'iryo muntu. Ivyo wishuye biravyerekana. Nta bwenge ufise bwo kumenya ukugoroka gushobora gukiza umuntu uko ariko. Nta bwenge ufise bwo kumenya yuko wewe ubwawe udafise uko kugororoka, kandi yuko nutakuronka utazokira uburake bw'Imana bw'inkazi. Mbere nta bwenge ufise
bwo kumenya igikorwa cyo kwizera kuzana agakiza icarico. Ariko kwizera ukugoroka kwa Kristo, ico gikorwa cako ngiki nukugonda umutima w'umuntu kukawuhindukiriza ku Mana yiyerekaniye muri Kristo, kugatuma akunda izina ryayo n'ijambo ryayo n'inzira yayo n'abantu bayo. Ariko ntaho hoshobora kumukoresha nk'ivyo wiyumvira mu butamenya bwawe. Vyizigiro ati mubaze yuko yigeze ahishurirwa Kristo. Ntabwenge ati ho niko mumeze, mwama muvuga ko muhishurirwa, ngira ngo ivyo mwebwe n'abandi nkamwe muvuga kuvyo guhishurirwa vyanduruka ku busazi gusa. Vyizigiro aterega mugenzi wanje, ntuzi yuko ubwenge bw'abantu bwa kavukire budashobora kumenya Kristo kuko ahishijwe mu Mana? Ntawo mumenya ngo akizwe nawe, shita Imana Data wa twese imumuhishuriye. Ntabwenge ati ibyo nivyo mwizera mwebwe, ariko jewe ibyo nizera ni bene ivyo, kandi ngira ngo ivyanyu ntibiruta ivyanje, naho ntagenda ndaravuta vyinshi nkamwe. Mu Kristo ati reka nanje ncishemwo ijambo rimwe, ntukwiye kukengera amajambo akomeye nkayo. Erega nanje sintinya kuvuga nk'uko mugenzanje avuze, yuko ata muntu ashobora kumenya Kristo Yesu atamuhishuriwe na Data wa twese. Mbere n'ukwizera nyakuri ariko guhesha umuntu kuguma kuri Kristo, ntikuba kuvuye kuri we, ni ingabire y'Imana. Nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Kandi ga Ntabwenge unteye akagongwe kutazi ibikorwa by'uko kwizera nyakuri ivyo ari vyo. Enda rero ikangure umenye ingene ugowe, uhungire ku Mwami Yesu. Niwagenza utyo uzokizwa urubanza rw'ivyaha vyawe. Ubihawe n'ukugoroka kwa Yesu niko kugoroka kw'Imana, kuko Yesu ari Imana nyene. Ntabwenge ati mbona mwihuta cane, sinshobora gutambuka nkamwe. Nimushibuke jewe ndaza buhoro buhoro. Maze mu Kristo na Vyizigiro bararirimba bati mbega Ntabwenge, no kugeza ubu uracakunze ubwo bupfu bwawe? Niwanka inama tukugiriye bizokuzanira kuranduka. Mbega ko witeze amagorwa, reka gutebagana mu vyaha, emera gusa guca bugufi. Mbega uzogeza he kutihana? Nuko izo nama zacu zemere, wihane vuba uronka agakiza. Kuko niwakomeza kuzanka, ako gakiza uzoca ukabura. Maze mu Kristo abarira mugenzi we atenda dutambuke, mbona ko dukwiye gusubira kugenda twenyene. Ivyo gutinya kwiza n'ivy'abasubira inyuma, ndota baja imbere bihuta. Ntabwenge arabakurikira, agenda aracumbagira. Mu Kristo abarira mugenzi we aturiya muntu anteye akagongwe. Aragowe kuko ku munsi w'amateka urubanza rutazobura kumutsinda. Vyizigiro aterega no mu gisagara c'iwacu hariho benshi bameze nk'uwo. Mbere mu miryango imwe imwe bose niko bameze, naho nabo bari ku rugendo ruja mw'ijuru. None iwacu abameze batyo ko ari benshi, ngira ngo iwabo bararushirije. Mu Kristo ati ijambo ry'Imana rivuga ngo yabahumye amaso kugira ngo ntibabone. Ariko none ko turi twenyene,
reka ndakubaze ico wiyumvira kuri bene abo bantu. Ntaho bigera babona ko ari abanyavyaha ngo babone ko bari mwirinde bibatere ubwoba. Vyizigiro atenda bari wewe ubisobanura, ni wewe mukuru. Mukristo ati ngira ngo bashobora koko kwemera ko ari abanyavyaha rimwe na rimwe, ariko kubw'ubutamenya buri muri bo ntibazi yuko kwemera ivyaha kwabo ushobora kubazanira ivyiza. Nico gituma bagerageza kuzibiranya ijwi ryo mu mutima iyo ribagiriza, bagakomeza kwihenda ngo ivyo akameremere kabo gakunda nivyo vyiza. Vyizigiro ati nk'uko uvuze, ngira ngo umuntu gutinya ko azotsindwa n'urubanza gushobora kumuzanira ivyiza, mbere ko kumwemeza gufata urugendo rwo kuja mw'ijuru. Mukristo ati ntawobikekeranya ko atari ko biri, asanga uko gutinya kwiwe ari uk'ukuri, kuko n'ijambo ry'Imana ariko ribivuga ngo kubaha canke gutinya uhoraho n'itanguriro ry'ubwenge. Vyizigiro ati wonsobanurira ute ugutinya kwiza uko ariko? Mukristo ati ugutinya kwiza nyakuri gufise ibimenyamenya bitatu. Icambere n'umuntu kumenya ko atsinzwe, yuko ari umunyavyaha kandi ko akwiye gukizwa. Ica kabiri kumutera kumira kuri Kristo kugira ngo amukize. Ica gatatu kumutera kubaha Imana n'ijambo ryayo n'inzira yayo, kukamuha kugira umutima wiyorosha utinya gutambukira iburyo canke ibumoso, ngo agire ikintu na kimwe yokora cogayisha Imana, canke icobuza amahoro yiwe, canke icobabaza mpwemu yera, canke icotuma abansi b'Imana bayituka. Vyizigiro atuvuze ko mbega ntiturarangiza igihugu kiroga. Mukristo atubibarije iki? Mbega ibiyago vyacu birakurambiye? Vyizigiro atoyaye, sindambiwe na gatoya, nuko nagomba kumenya aho tugeze gusa. Mukristo ati dushigaje ikirere gitoya tukakirangiza, ariko reka dusubire ku biyago vyacu. Abanyabwenge buke ntibazi ko ibibemeza ko ari abanyavyaha bikabatera ubwoba bishobora kubagirira ikimazi. Nico gituma bagerageza kuzibiranya ijwi ribagiriza. Vyizigiro ati bagerageza kurizibiranya bate? Mukristo ati icambere biyumvira yuko uko gutinya kuva kuri Satani, mugabo kuva ku Mana. Nico gituma bakugwanya nk'icobazanira kuranduka. Ica kabiri biyumvira yuko uko gutinya kugomba konona ukwizera kwabo, none ko atakwizera na kuke bafise. Hari ico konona ikitariho. Nico gituma bikomantaza imitima kugira ngo bibuze gutinya. Ica gatatu biyumvira yuko ku bantu b'abagabo bitabereye kugenda baratinya. Nico gituma naho biyumvamwo ubwo bwoba bakomeza kwiremesha. Ica kane babona yuko uko gutinya kugomba kubakuramwo kugororoka bibwira ko bafise kandi atakuriho. Nico gituma bakugwanisha inkomezi zabo zose. Vyizigiro ati nanje ndazi ko ariko biri, kuko ariko namera ntarimenya uko ndi. Mukristo atenda tureke ivya ntabwenge, tube turaganira ibindi vyotugirira ikimazi. Vyizigiro ati ndavyemeye gose, ariko nanone aba ari we ubanza kuvuga. Mukristo ati mbega umuntu yitwa Ndayiharaye uramwibuka? Yahora iwanyu hashize imyaka nka 10. Yari umunyedini rwose ico gihe. Vyizigiro ati ndamwibuka cane,
yaba mu gisagara citwa Ntahawe ubuntu, hakurya y'icitwa Bugororotsi, yabana n'uwundi yitwa Musubiranyuma. Mukristo ati niwe uwo. Mbere ingo zabo zari zihuje amarembo. Ico gihe yasa n'uwikanguye, mbere ngira ngo yaratanguye kumenya ivyaha vyiwe n'ingero bikwiranye. Vyizigiro ati nanje nasanze ameze nk'uko uvuze, kuko yangendera kenshi arira amosozi menshi, yama antera akagongwe, nkagira ikizigizigi yuko azokizwa. Ariko tuzi yuko abatakamba bati mwami mwami atari bo bakizwa bose. Mukristo ati haraho yambariye yuko agabiye kugenda urugendo ruja mw'ijuru nkatwe, maze hanyuma acudika n'uwundi yitwa Nzokwikiza. Turaheza turatandukana. Vyizigiro ati ko turiko turavuga ivyiwe, twibaze inyanduruko yamuteye gusubira inyuma atyo, bo n'abandi bameze nkawe. Mukristo ati vyotugirira ikimazi cinshi, ariko ba ari wewe ubanza kuvuga. Vyizigiro ati kubwanje inyanduruko zo gusubira inyuma ni zine. Iya mbere, nahijwe ryo mu mutima ryagiriza abameze nkawe, imitima yabo ubwabo ntihinduka. Nico gituma iyo ubwoba butewe nuko bazocirwa kw'iteka bugabanutse, batangura guharuruka ivy'Imana. Nuko nticoba igitangaza ko basubira inyuma mu ngeso zabo za kera, basa n'imbwa igarukanye ivyo yariye, ikimeze nabi mu nda idahwa vyose. Si uko ikunda kudahwa, ariko nuko biyibabaza, maze iyo yumvise imeze neza irahindukira ikarya ivyo yadashwe vyose, kuko itari isanzwe ivyanka. Ivyo Petero yavuze ni ivy'ukuri, ngo imbwa isubiye kuvyidashwe. Nta kindi kibatera kwifuza ijuru atari ugutinya yuko bazobabarizwa muri Gehonomu, maze uko gutinya ivyo muri Gehonomu n'iteka bazocirirwako iyo bigabanutse, gukunda ivyo mw'ijuru n'ivy'agakiza navyo biragabanuka, bagasubira mu ngeso zabo za kera. Ica kabiri, kandi bafise ubwoba bw'ubundi buryo bubaganza. Ubwo mvuga ni ubwo gutinya abantu. Vyaranditswe ngo gutinya abantu ni ukwitega umutego. Bagifise ubwoba bw'umuriro wa Gehonomu, bagira umwete w'ivy'ijuru. Ariko ubwo bwoba butanguye kugabanuka, ubwo gutinya abantu butangura kugwira muri bo. Biyumvira yuko bakwiye kugira ubwenge, ntibigereza ko ngo bahombe ivy'isi vyose bakurikira ivyo batazi, canke ngo bikwegere ivyago. Nico gituma basubira mu vy'isi. Ica gatatu, ikindi kibatera gusubira inyuma nuko badashobora kwihanganira kunegurwa n'abantu babahora ubukristo. Nabibone bihayagiza, mbere babona yuko ivy'ubukristo ari ivy'icubahiro gike, bakabigaya. Kubw'ivyo bisubira mu ngeso zabo za kera. Iyo bumvise ubwoba bushize bwo gutinya Gehonomu n'uburake bugira buze. Ica kane, ikindi banka cane no kwiyumvira ku vy'urubanza rubatsinze n'ivy'umunsi w'amateka. Banka nico bibibutsa cose. Ntibakunda kwibaza ivy'umubabaro bazobona batarawushikamwo. Icompa bagakunda kuwiyumvira, bigatuma bahungira aho abagororotsi bahungira, bagakira. Ariko nk'uko mvuze, iyo bamaze gusinziriza imitima yabo ngo bareke kuvyibaza, baca bayikomantaza ibigirankana,
bagahitamwo kuja mu bintu bizotuma irushiriza gukomantara. Mukristo atuvuze ukuri, kuko inyanduruko iruta izindi ibatera gusubira inyuma, nuko imitima yabo itahindutse. Ni nk'umumenja ahagaze imbere y'umucamanza, aratinya agahinda gashitsi, agasa n'uwihanye. Ariko ikibimutera ni ugutinya kumanikwa, si ukwanka icaha ciwe. Kandi niko biri, kuko uwo murekura yoca asubira mu vyo yahozemwo. Ariko iyo umutima wiwe uhinduka, ntiyokwongera kubikora. Vyizigiro ati, jewe ko mpejeje kukubarira inyanduruko zituma abantu basubira inyuma, nawe mbarira uko babigenza mu gusubira inyuma nyene. Mukristo ati, ndabikubwira cane. Intambuko ya mbere yo gusubira inyuma kwabo ni ukwiyibagiza uko bashoboye kose ivy'Imana n'ivy'urupfu n'ivyo kuzocirwa kw'iteka. Iya kabiri, batangura kureka buhoro buhoro ivyo bari bakwiye gukora ubwabo, nko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana biherereye, no kwirinda ivyifuzo vy'imibiri yabo, no kwama bagavye, no kubabazwa n'ivyaha vyabo n'ibindi nk'ivyo. Iya gatatu, batangura kuja kure y'abakristo bakijijwe neza vy'ukuri. Iya kane, bakagenda bacobogora mu vyo gukoranira hamwe n'abandi, nko kuja kumva ijambo ry'Imana no kurisoma bafatanije n'abandi, no kuganira ivyaryo n'ibindi nk'ivyo. Iya gatanu, batangura kugenzura bamwe bo mu bantu b'Imana ngo babone ico babagaya. Ariko inyanduruko zibibatera zituruka kuri Satani. Ikibibatera no kugira ngo bakure urwitwazo ku mafuti bababonana ngo bareke ivy'Imana. Iya gatandatu, batangura gufatanya n'abantu bakunda ivy'isi nk'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi vyaha. Iyindwi, bagira ibiyago bibi vy'ibiteye isoni iyo biherereye, kandi iyo babonye mu bitwa abubaha Imana babikora birabanezereza, bica bibatinyura bakabikora icese. Iyo umunani, batangura kugenda bakinisha ivyaha bito bito ahibonekeza. Iy'icenda, bamaze kwikomantaza biyerekana uko bari, nuko bidobeza mu ruzi ruzobatembana rukabashikana mu vyago. Mbere Imana nitabibuza kubw'imbabazi zayo, bazorandurwa nuko kwihenda kwabo. Imana idufashe.